Wamuru mizigigwa gushitsa iherezo, ngiye kuza vuba nzobaha igitsibo, kandi namwe murira nimwihebure, dore ngiye kuza vuba nzobagerera. Gendera mukuri, gendera mu vyagezwe, komeza ukwizera, komeza ukwihangana, gihe kiri hafi tuje kuruhuka. Yesu yaravuze ati ntawumenya igihe, ntawumenya umusi, ntawumenya isaha, umwamazo zirako kujana biwe, hahigwa biteguye bama bari maso. Gendera mukuri, gendera mu vyagezwe, komeza kwizera, komeza kwihangana, gihe kiri hafi tuje kuruhuka, gihe kiri hafi tuje kuruhuka. Ndahibongoza nabi makama w'ikigogo. Hey, hello. Jemane yanje, abantu mudakunda ibi birimbo vyanje muzohere mwigira muce musimbisha video nimwumve ndiko ndarambarara ngaha wamenga bandunza amarike mu muhogo. Wamenga nababuwe n'amarike. Anyway, nditutse hano harakantu gatoya nari ngoma ndabereke. Mumbabare ntumvuge ngo ndiko ntwengo busa nka ndahoze. Mumbabarire kantu ngoma kavugaho. Nakabonye numva mubabaro, nakabonye numva ndarize, numva ndakoroya musozi. Ibi murabizi twama twavyerekanye kubera vyavuye mu bakuru, sivyo mbwa ngo jengo ngo nivyo navuze. Oya, nivyo twabonye mu bakuru, nama navyerekanye incuro nyinshi mwabibonye vrema. Jewe mfise umubabaro ndawufitiye Burundi. Mfise umubabaro aho niyo mwijura aho yicaye ivyagiye ku ntebe y'imbabazi, ntumbaze nimba zamabazi kizivise ngaho, aho yicaye ku ntebe y'imbabazi havyagiye, iraraba ikavuga uti none ubu Burundi bubaho, n'Uburundi bw'abanyagihugu, n'Uburundi bwitunze, burimwe abantu, burimwe amajini, burimwe ibiki. Hari ibintu nzobereka ariko reka mazana babwire bino bintu. Muribuka yuko muri iyo minsi ishize ya mbere meya w'umuji wa Bujumbura uwo bahoze bita Jimmy Hatungimana, muravyibuka icambere avuga ibintu bijanye n'ubusambanyi, mwaravyumvise. Ni muha ndazi ko akajagari du sexe ko nakaga, hariho n'umuntu yifitiye ishira hamwe yagize recrutement de filles, donc nta kindi bakora atari le sexe. Aho tugeze muri Sodoma, ni Sodoma na Gomora, igisakara twafashe drapo. N'abagore biwacu tusike tubatinya. Avuze gute? Mwarumvise ko yavuze yuko igisagara cyafashe idarapo, kandi ivyo birazwi, ndaza kubigeraho, nta nubwo ari ukubesha. Ugusambana n'amashira hamwe arahari acuruza abantu basambana. Ubu tugeze no mu mashira hamwe yiba abana akabagurisha. Ibi muramaze kuvyumva kandi muriko muravyumva. Hanyuma iyi video imaze kurangira, mwagiye mwumva hakurikiraho video y'uyu muzehe mubona hano Reveriyano Ndikuriyo avuga ibijanye n'abana bagwaye sida n'abandi batezwa amada. Ngibi ntara ya Gitega ku myaka 3 mu bantu bose batwaye inda mu ntara ya Gitega mu myaka 3 twasanze abashiga muri 150 baratwaye inda mugagwaye sida. Abana mu 150 bafise hagati y'imyaka 14 na 25. Ucumbwira iyo tiko turaje iga n'urugamba ni vita. Sawa, mwavyumvise mutavuga ngo ndimo ndabesha. Okay, ejo rero simabwiye kera, mbabwiye ejo hari cegeranyo cyasokeye mu Burundi.
gikozwe n'abakorera leta apana ngo bakorera Chimamanda bamwe babasi b'igihugu mvuza abakorera leta abari muri membership z'abadede reka mumvirize ivyabaye jo navyo bamaze gupima. Muri ibi bihe abariko baratogwa umugera wa sida ku bwinshi n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 24. Ivyo byashikijwe na Jean Gapia arongoye ikigo ANC Santé Plus citaho abagendana umugera wa sida. Hari kuri uyu wa 17 Munyonyo 2025 hariko hatangurwa indwi impuzamakungu yahariwe kwipimisha umugera wa sida n'izindi ndwara zica mu bihimba by'irondoka. Jean Gapia yagize ati abantu benshi bashashe turiko turakira n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 24. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Harageze ko duhaguruka dusubiye twigisha. Ni mugende murabe nta gicapo na kimwe kikivuga sida mu barabara mu gihugu cacu. Abana bavutse muri no myaka bariko barandura sibo. Ntawe kwivuga ko sida icica canke ikiriho. Jean Gapia avuga ko igikorwa cyo kwipimisha umugera wa sida hamwe n'indwara zifatiye mu bimba by'irondoka gishitse mu gihe abatanga uburyo muri ico gisata bariko bariyonjorora. Niko kucagira ati ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo kwihutira kudushira hamwe tukaraba ibikenewe. Umuntu atavuwe arafise uwo araba. Tuzomubwira ngo ni kubera abanyamerika batatanze imfashanyo. None ko indwara nazo zitaciye zigabanuka dukora iki? Reka duhaguruke dukoresha uburyo buhari. Gapia ahamagarira urwaruka kumenya ko umugera wa sida ukiriho kandi ko uri kurica abakiri bato na cyane cyane ngo ntibasubira mariage cyangwa ngo bibaruke batipimishije. Ya konzi yakiko mwabyumvise rero ibi tubihuje na bya bintu bwa mbere nababwira meya w'umuji ati hano le sexe ubusambanyi bwarenze urugero asigaye Sodoma na Gomora. Mubanza mwirengagiza bya bindi mukunda kuza mu Rwanda ngo urumva ngo ni kwa shetani ngo hari ubusambanyi ngo abatinganye. Reka bashije maje mushire ku ruhande sivyo turimwo. Je murabiraga bavuga ngo urumva ngo mu Rwanda ngo ni Sodoma na Gomora ngo hari abatinganye ngo ni ubusambanyi. Reka tubaza tuvuge ibintu by'iwacu. Ibi murabyumva byahere no kubayoboza. Ubwa mbere avuga ati n'abagore bacu dusigaye tugira iki tubatinya kubera gusambana bagasambana hanze sivyo. Icya kabiri Reverend Ndikuriyo yavuze yuko abana amajana 9 mu ntara ya Gitega bose bagwaye umugera guhera ku myaka 14. ahubwo yavuze ni myinshi. Jewe abonze batangura kubatabura guhera ku myaka 13 12 barabamomora. Ibyo biri he mu Burundi. Cyamufata rero intara imwe irimwe abana amajana 9 bagwaye sida. Jya mu yindi ntara irimwe abana amajana 9 bagwaye sida. Abana bazobamukaho abahungu bakundana batetse iyo migera ibikoresho bahanahana bagwaza abo bantu igihugu kigiye kuba umuriro. Mugamuvuga ngo murasenga. Ikibazo gihari bamwe muri mebwe n'aba bapasteri bavuga ngo bakorana na Sanidefudede ntabwo bagomba guhanura. Gusa bari mu burofa bwabo nyaburofa rofa ngaho ngo barondera amaramuko yonyene. Hagutemo ngo bamame bama mu bikorane mugabo byo bikorane bajamwo nibemere ngo bakure ku munwa nukuryogora gusa ngo Imana gusa bongera barekereza urukonda ngaho ngo Imana batariko barahanura. Mugabo Burundi buriko burarindimuka. Iki ni cyorezo kigiye kwica urwaruka ruzovuka ejo. Barimo bonona kazoza ku Burundi bica kazoza ku Burundi. Ubu naho cyamwibaza igihugu cyose gifise abo bantu bagwaye umugera banganuko cyamwibaza. Ubu naho murabyumva yuko bamwe naha babikofuriminze barabivuga ni muri ya myaka nyene bakora ubusambanyi. Mbega biterwa niki kugira ngo ubwo busambanyi buze? Icyambere umuco batitutse. Ubu mufise abantu ngabo ugwaruka bahena cyane cyane ibyo bikobwa bito nivyo byinshi muri byo vyikoreye imigera. Ivyo turabizi. Kubera ibyo bikobwa ubu byarahinduye imikino ngo bikunda byashuga daddy. Ugasagara gakobwa k'imyaka 12 kaganeza amabere hejuru. Namwe ntimuhane. Ugasanga umukobwa kiri muto ngaho ubu karaso buri hejuru. Gusambana ubu isugira bukironka. Buca burahindura buvuga ngo bugomba ngo ibisuga daddy. Ngo nivyo bitanga.
ubwo bukobwa bukagenda bugasambana n'ivyo bitama bikuze bikabanduza imigera n'ibigwara bugaca bugaruka bugakwegana n'abahungu bakiri bato wowe uri umuhungu nawe ukagenda kurekeza iyo mboro ntumenya yuko igiye mu muriro ugiye gukundira n'umukobwa nabwo bwaratabutse bwaragutse nta nubwo wosanga ari ubusugi ni nivyo bihungu navyo bivuga ngo bikunda ngo ibisuga mami bikagenda kuryamana n'ibigore ngaho vyahaza ibitsina byuzuye umwanda mu gitsina ngo bigomba ngo kubatatura ngo bibapfubure ntimamenya yuko ivyo bigore vyinshi byuzuye imigera navyene nuko nyene ivyo bica bibiri iyo mico ibiri nayo niteye uko nyene mugabo mu gitsina gore muri bana b'abakobwa ugasanga birarenze ico ni cyambere ngaho rero kwica umuco ikindi cya kabiri naco ngaho kibitera ubukene cyaba twababwiye burya bakobwa keshi na keshi bakenera ibintu byinshi mu buzima bakenera amavuta kwisiga kwikora kwifata neza bya bini bambara by'ibihe n'ibindi bitandukanye ku kazi umukobwa akagenda gusaba akazi ngo tubanje turyamane turazi ko mu badede gusambana bibezemwo mu badede murasambana cyane turabizi uzanira igitsina umukongomani cyangwa bamwe mu bamazuru manini barakunda igitsina ibyo birazwi namwe nta nubwo mubihana kuko nta n'amategeko ahari umukobwa mukumuha akazi ngo mubaze muryamane niko muteye wa mukobwa akaraba ubuzima arimo ngene bugoye rimwe akavyemera akaba yakura ivyo bigwara kandi ugasanga bikora n'umuntu bavuga ngo n'amafaranga mu mashure guhabwa amanota babanza kubatatura ubwo bukobwa nabwo kubera ubu bwamaze gutana indero bukemera bakabutatura bugataturwa n'ivyigisha ibidiregiteri bigwaye imigera ikibazo rero ngaho gihari mwebwe abadede ntabwo muhana izi nda ziva kuri bande ni gute umwana wabuze ko imyaka 14 agatwara inda ntugombe kumenya se mbegera yiteye ni kubera yuko mege mudahana abantu baza n'ubusambanyi bibona rimwe usanga bari no mu bantu bazwi babakuru harimo n'abategetsi ari babiruka kuri buno bwana hizi mbonera kure ni kangahe mumbaza amazajya nyinshi muri zo zamazajyamye ku bana ari nama y'amaririmbo baza baririma ngo tere ndabakeba ngo bavyara imbonera kure murigera mubahana difise abapolisi benshi bazwi hariho n'undi apfunzwe ubu yagiye arurira ku bagore bose ubimye hakaba ibibazo aba bakobwa baje mu barabu benshi ntibagenda ariko kubera ko babanje kubasudira bakabasundura ivyo birazwi haba iyo muri Kenya haba muri ivyo bihugu byinshi byo birimo ambasade z'u Burundi cyane ngo muri ivyo bihugu by'abarabu uri umukobwa ugiye gusaba ubufasha igitsina gabo kiriyo nitubanza turyamane na passport bagutagaguye amaguru ivyo birazwi mukandi mugomba kubikurikirana ibi biravuga mukandi mushaka kubikurikirana uko dufise leta irimo abanebwe dacuzwa n'Imana izorindi baheba mukagira imikoshi ubusuma ngaho buruzuye ubwicanyi ngaho buruzuye ubusambanyi buruzuye ubuhehesi buruzuye kudachimazi ko bibereye buruzuye kurenganya biruzuye gupfunga biruzuye bivyo bintu mitwa ngo ni Imana biva inyuma mukoresha ubwenge abayobozi b'abarundi bakore nk'abantu bipfuriza neza abarundi bakore nk'abapapa bakore nk'abamama apana ngo ntibindeba ndabizi ko mu migambwe muri mwe mwese muri mwebwe benshi buzuye mu busambanyi bwonyene ariko garukiri generation kubona mama gwari umugera umwana vyakagwara umugera umuhungu we akagwara umugera uwabajyamana akagwara umugera iki ni cyago muri ko musenyurira ku Burundi namara kurangiza ngo mugomba ngo kazoza kugwaruka iyo ugomba kwica kazoza ubanza kwana n'ugwaruka kuko ugwaruka niko kazoza kejo ubwo buyobozi buteye gute butige bufata umanzo rufadika none kubo tuzi yuko ubukene bwuzuye ubukene mu Burundi bwuzuye ari bwishi niyo mitima uzoyikura hehe amutegoma kwigisha neza muzane amategeko akakaye uwo mufatiye mu busambanyi mu menegere vyagenze uwavyaye umwana mushakishe se amwerekane kugira ngo mugabanye yuko abantu basambanya bantu kuri kino kibazo mukaza amategeko hamwe umunyeshuri azoba yamenya umwarimu akamusaba yuko amusambanya hanyuma mu nyuma ngaho azoca byerekana uwo nabazakwemera gusambana akandura aza yandure no uzoba hejeje amashure agomba kuza gusaba akazi
muze mumwigeho mu mubazi bibaze kugira ngo ntimuzosange yabanje kwendwa hanyuma amara kwendwa agahabwa burete cyangwa impapuro ngo nizumutsindo ngo yamenye mugasanga minjiji kigori gitamenya gitize ibi nabyo turabitswe mu mashuri byuzuye kubera iki bitabishiramo ingufu habuze iki ivyo murabishoboye mugabe ikibazo nimushaka kubikora umenga dutwagwa n'abantu bo mu mahanga nimbura umurundi itaho umurundi mugenzi wawe nimbura umutegetsi watowe n'abarundi kora ishingano baguhaye apere ko muniganira mu midugaro mu vyubahiro ivyo muzopfa munabisige I swear to God nta mutegetsi muri mwebwe azopfa ngo ico cubahiro ce agitwari kuzimu korera neza abantu kiriho ineza bakoze abantu baze bayibuke baze babone ko barokoye ubuzima bw'abantu batari bake apere ko mutsindagira mu mizezo yanyu nivyo bipastori ngabi bibishigikiye no myanda ngaho nta kuvuga ngo bahanure nibishobora yego abapatiri benshi je nabashimira hari abapatiri benshi ngaho bagerageza ugasanga bariko barahanura bama babivuze mugivyo bindi bipastori biri nyuma y'abadede byinshi nibikuye ku kaziba bigahora ni ndazonyere ziba